iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Umuhuza TV. Numwe tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka ko yariko aravugwa cane mu bisata bitandukanye, ariko cane igisata ca politike. Muri ano makuru turaza kugaruka ku vyabereye mu nama shinga mateka. Bamwe batuye umushinga w'amateka mu muragize Imana uyu mwaka atazohava agirirwa nabi, ngabasenga mu muragize amasengesho kuko ngimvuga kuri nkizi ntiziramba. Muti vyoba vyaragenze gute kugira ngo abantu batangure gusabira uyu mushinga amateka gusengerwa? Umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerase Ndabirabe yasavye abashingamateka 9 kwerekana ivyo leta yokora mu nzira yo kugwanya ubusuma burangwa mu nzego z'igihugu na cane mu mashirahamwe ya leta. Muri abo 9 harimwo amazina menshi, ariko muri aka kanya muri aya makuru tukaba tugiye kugaruka ku mushingamateka Pascal Gikeke wo mu mugambwe Seneri. Uyu Honorable Pascal Gikeke yaradomye urutoke ku bintu bitatu bihambaye cane vyerekana ubwiyorobetsi bw'ubutegetsi bwa CNDD FDD, yavuze ko bugiye kugwanya ubusuma, ibiture no konona amatungo y'igihugu. Muti ivyo bitatu vyoba ari ibihe? Icambere, Honorable Gikeke yarerekanye neza ko CNDD FDD ari itunganya ubwo busuma. Mu vyo yavuze yagize ati muraraba neza ibikorwa vy'umugambwe uri ku butegetsi, arya amafaranga ava hehe? Pascal Gikeke yarerekanye ingene abiba igihugu baca baterera umugambwe ibifaranga vyinshi mu ntumbero yo kwikingira. Ica kabiri, yashimitse ko yererekanye ingene abategetsi bo hejuru bari mu busuma mu gushinga amahinguriro, usanga abanyamitaha ari abana babo. Akarorero yatanze ni ihinguriro ry'ifumbire ririko rirubakwa ibugendana. Pascal Gikeke asaba ko hokorwa amatohoza ko ku banyamitahe b'iryo hinguriro niyo bakuye iyo mitahe. Twibutse ko iri hinguriro tuza kurigaruka ko mu buryo bwimbitse, ari nabwo tuza kubabwira amazina y'aba bana b'abategetsi ndetse n'abategetsi bakomeye abaribo. Nako kandi Honorable Pascal yibukije ko benshi muri abo bategetsi batarekuriwe kuba abadandaza, ariko amategeko adakurikizwa canke ugasanga abategetsi bayarenze ko bakoresheje amazina y'abana babo. Ica gatatu, Honorable Pascal Gikeke yarerekanye kandi ingene abategetsi bo hejuru aribo bakingira ibisoma vy'iba leta. Akarorero yahagaze ko ni bibera muri Onatel n'abandi bashinga amateka bari bagarutse ko benshi bari bavuze ko abarongoye Onatel bayitembagaje kandi bazwi neza n'abategetsi bo hejuru, ariko batigera babakura. Honorable uyu mushinga amateka kandi yaradomye ko arerekana ko abo basoma bagenwa n'umukuru w'igihugu. Ati none nukubera iki abatabakura niyo bamenyekanye ko ari abasuma? Aya majambo y'uyu mushinga amateka Pascal Gikeke ntiyanezereye cane urongoye inama nshinga amateka Daniel Gerase Ndabirabe, naho yari yasavye ko abashinga amateka bovuga abadatinya. Uti rero kubera iki ibi Pascal Gikeke yavuze bishobora kumuhitana? Honorable Pascal Gikeke yavuze ukuri ku bintu atanumwe avyubahuka mu Burundi, ubusuma bushigikiwe na CNDD FDD kandi abategetsi bo hejuru cane bashobora kuba baburimwo nabo, ngo nibwo bwabujanja n'ubuswahili. Noneho ngaha tugiye kwinjiramwo, tugiye kubahereza idonido y'ibi vyose, tubageze ko abo bana b'abategetsi bashaka kugira amahinguro ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abasuma bakomeye cane haba mu barwizatunga canke mu bategetsi bakomeye bava muri CNDD FDD kandi batanga intererano zidasanzwe muri CNDD FDD. Hamwe CNDD FDD yo kwikura ko abo bantu ubusuma bwoba buheze. Igihe President Evariste Ndayishimiye yahindura amafaranga ibipapuro, haravuzwe ibihangange vyahisemwo kujana amamiliyaridi yavyo kuri konti ya CNDD FDD. Ico gihe BRB yavuga ko konti zo kwakira yarenga imiliyoni 10 azoca afatwa. Mbega ajanywe muri CNDD FDD yo azofatwa? Ese aho hazoba
ari ryari. Tubibutse ko konti y'uyu mugambwe yari iriko imiliyaridi 164 zashizwe ko n'ibi bihangange bikingiwe n'ubundi n'abandi bategetsi bakomeye. Icya kabiri gikomeye Pascal Gikeke yubahutse no gukora ku nyungu z'umukuru w'igihugu atamuvuze. Aba bana b'abategetsi bariko barugurura amahinguriro canke bajana imitahe idasiguritse mu mahinguriro mashasha harimwo n'abana ba Varisito Ndayishimiye. Iri hinguriro ry'ifumbire ririko rirubakwa ibugendana ryegamiye Perezida Varisito Ndayishimiye. Iri rikaba rije gukuraho inguvu zidasanzwe za fomi ya Bunyoni n'umuhisi nkuru nziza. Ngo niyo mpamvu gushira umutahe muri iryo hinguriro vyakozwe mu kinyegero. Hano kandi ngo harakenewe ko hobaho n'umuco kubijanye n'ishyirahamwe Prestige rikoresha amafaranga y'igihugu rikaba ari naryo ryonyene rirekuriwe kuzana ibitoro kuva Perezida Varisito Ndayishimiye avuze ko yifatiye mu minwe ikibazo c'igitoro. Iryo shyirahamwe rikaba kandi rinavugwa ko ryegukira umutambukanyi mukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye. Hari amakuru y'ibanga dufise kandi kuri ndi hinguro ririko rirategurwa ryo kuzohingura inyama z'ubukwavu. Mwibanga ntangere imitahe iriko iregeranywa hagati ya Varisito Ndayishimiye, Gervais Ndirakobuca n'abasoma mbike bakeya b'umukuru w'igihugu. Bidahindutse ihinguro bazorishira muri komine Giheta. Uyu mugambi unyegeje wa Perezida Ndayishimiye ngo niwo usigura amafaranga arenga imiliyaridi 300 yashizwe mu vyo kugwiza ubukwavu uyu mwaka. Mu kwerekana rero ko abasuma bazwi kandi badakorwa ko bagenwa mw'itegeko ry'umukuru w'igihugu, Honorable Gikeke yarerekanye neza ko abasuma bakingiwe ikibaba n'umukuru w'igihugu. Akaroro keza katanzwe n'abashinga amateka ni ako ka Onatel. Ati nuko iki Perezida Varisito Ndayishimiye atashobora kubogoza abatembagaje Onatel kandi bazwi. Akaba ari naho benshi bavuga ko abasenga bosengera uyu mushinga amateka kuko ngimvuga kuri nkizi ntiziramba. Nubundi mu minsi iheze vyaragiye biraba cane kandi bikaba bikunze kugaragara ku banywanyi b'umugambwe Seneri. Tubibutse ko na Fabien Banshiryanino yagiye arubahuka umuhisi Perezida Nkurunziza nawe ivyagiye biramuba ko ari agahombera munwa gushika naho mu minsi iheze imbonerakure zoba zarateye urugo rwiwe. Nako kandi tubandanije no makuru yacu, igisata c'igitoro catunganijwe gusha Regideso ikaba yakuwemwo. Itunganywa gushasha ry'ibijanye n'ibitoro ryabaye kuwa kane uheze ryatumye ishirahamwe Regideso rijejwe gutanga amazi n'umuyaga nkuba rikurwa ku rutonde rw'ayaja kuzana igitoro ku kivuko c'i Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania. Iyo ngingo yamenyeshejwe n'umushikiranganje w'amasoko ntanganguvu ubutare n'agataka Engineer Ibrahim Uwizeye mu nama yagiranye n'abakora mu gisata c'ibitoro mu Burundi. Muri iyo ndinganizo nshasha imiduga ntikirekuriye kunywera hariho hose. Imodokari zonywera kuri sitasiyo bivanye n'iyariyo. Amakamyo n'amabeni birafise amasitasiyo 7 azohora anywerako mu gisagara ca Bujumbura. Amabisi n'amatagisi afise nayo nyene amasitasiyo 7 anywerako. Iryo tangazo ry'umushikiranganje rivuga amapikipiki n'amatukutuku azonyweraho asanzwe akorera. Umushikiranganje kandi yamenyesheje ko ihangiro ry'iyo ngingo ari kugira ngo hajemwo urutonde mw'itangwa ryaco. Urwo rwandiko ruvuga ko igitoro kizotangwa kuva isaha 12 z'agatondo gushika isaha 4 z'ijoro. Imiduga y'ubundi bwoko itavuzwe muri urwo rutonde yo ikazoguma inywa nk'uko vyari bisanzwe. Regideso rero yarakuwemwo. Muti ivyo bavyaragenze guti? Ni mu gihe amakuru ava mu bushikiranganje bujejwe igitoro avuga ko kubura ko igitoro mu buryo bw'isubiriza vyoba vyavuye ku kutumvikana kwa leta n'ishirahamwe Interpetrol ryatswe uruhusha rwo kurangura igitoro rigahabwa Regideso kandi ridafise ubuhinga n'amafaranga bikwiye vyo kubikora. Ngo ntituzi ko urwo ruhusha ruzorisubizwa canke rugahabwa iririndiriye, niko uwaduhaye amakuru yavuze. Bamwe mu banyagihugu mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko atacizere bafise kubera iyo ngingo, abandi nabo bakavuga ko hakiri kare kugira ngo babone ivyayo. Ngo bose bagahuriza ku gusaba leta ko yokora ibishoboka vyose kugira ngo igitoro kiboneke mu Burundi.
ubuzima bw'abanyagihugu bose bugenda neza kubera co bikavugwa na bamwe mu banyagisagara ca Bujumbura. Mu gihe umushikiranganji Marie Chantal Nijimbere yajejwe ubudandaji aherutse kubwira abashinga amateka ko ubukene bw'igitoro buzingamika ibisata vyose vy'ubuzima bw'igihugu, kandi ko tudashobora kurangura igitoro dukeneye kubera ubukene bw'amafaranga y'agaciro bikaba arivyo biduhanze kurusha. Ibi rero akaba ari ivyatangajwe n'umushikiranganji inyuma yaho yari yatumiye mu nama nkenguzamateka ku bibazo yagiye yarabazwa n'urongoye iki gisata ariwe Emmanuel Sinzohagera. Aya rero niyo makuru yaragizwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utaje ucikanwa nayo dushikiriza. Usangize kandi no makuru bagenzaho aho baherereye hose kugira ngo nabo batoje bacikanwa nayo biriko biravugwa bigizwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. No Muhoza TV, Imana ibahezagire.